murakoze cyane. Nitwa Cndd-Fdd nkorera radio Kazoza FM. Kabazo ka mbere navuze umugambwe uri ku butegetsi ubona iyo watsinze amatora, iyo uba waratsinze amatora, bene igihugu imigambi yabo nibo baba barashimye. Nyakubahwa Umunyamabanga mukuru w'Umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bw'igihugu no munsi, nta gitoro, nta matara, ndavuga umuyaga nkuba, nta mazi. Ivyo nivyo abenegihugu usanga bakenera cane, ivyo ntibateye impungenge. Kandi kabazo kagira kabiri, twimirije amatora mu 2025 na 2027. Muriko muraraba nk'umugambwe uri ku butegetsi, mukaraba iyindi migambwe uko muraraba muti batoyi bacu nabo bifashe gute, bameze gute, mubona muzoronka vy'ukuri abantu b'injunja muhigana. Murakoze. Nitwa Ngozi Tibirise, umumenyeshamakuru ushikiriza. Akabazo kanje kerekeye ibijanye n'ubuhinga bwa none. Mu vyo inama yashitseko navuze yuko aho hagiye kuba itegeko gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata vyose. Hanyuma kandi mu vyashitsweko hariho yuko abakozi ba leta baba bagiye gutunganirizwa itegeko rijanye n'ukuntu bakoresha telefone ku kazi. Bavuze kandi yuko bishoboka yuko bagomba gukoresha telefone mu mwanya w'akazi. Aha nta ibishushanyo bamwumva birimo. Ikindi kibazo kijanye n'ikinyere c'ubuhinga bwa none, mu Burundi turafise ikibazo c'umuvuduko wa internet connection. Ico c'umuhamwa kivuze kwiki umugambwe uri ku butegetsi muba mutegekanye kugira ngo ico kibazo kive mu nzira. Aha nyene nagomba cenjaniranya n'ikijanye n'abakorera ku mbuga ngurukanabumenyi, badasiba gusaba yuko kuba kugana amasezerano hagati ya leta y'u Burundi n'ibiro bijanye n'ibiro bya YouTube canke n'ayandi amarezo sosiyo. Nashaka kubaza yuko muri iyo nama naco mwamaragize ico mukivuga ko canke ic'umugambwe CNDD-FDD utegekanya gukora kugira ngo nayo ibe iyindi source de revenus ishobora gufasha gushika ku mbona kazoza Burundi. Murakoze. Naje gutwara yegamiye Jean Mitterrand aba nkorera iradiyo ry'Umukenyezi ikorera mu Leta mu ntara ya Gitega. Akabazo kanje ka mbere nashaka gushamikira aho mwavuze yuko muri bino byapfunditswe ari guhimiriza abantu kugira isuku aho babaye, ariko uko biriko biraboneka ubu fasha akarorero aho twavuye ku Bujumbura gushika ngaha, usanga henshi ku mabarabara atabuzu bwa sugumwe buhari, cyo kimwe no mu bisagara aho ahirenganije. Ukabona mu guhindura ingendo ushobora kubona kazoza y'ibihumbi 2040-2060 abantu batugira ijya yifato no mu bisagara intego byo gucafuza aho hantu. Ubona ko byashyirwa ubuvuzi kugira ngo ivyo bintu by'ibanze muri bishirwe mu ntumbero ya leta. Akandi kabazo gira kabiri, mwavuze ku bijanye no guhimiriza abantu kubahiriza amategeko cyane gutunganya. Uriko uraraba amatati menshi ayo masentare harimo amatati ajanye n'amatongo cyane kubera abantu badasangira neza ibisigi. Aho ushaka kogera ku itegeko ritunganya ibyo gutorana mu Burundi atari hari uko kose byubahiriza uko ari, kandi iyo ngingo irakora cyane ku bakenyezi. Mbega aho hantu hari umuvugo ushaka kugira ngo iryo tegeko riboneke, nimba abavukana bashobora gusangira ibintu bitunganye neza
batarinze bose kwibwira uko abitunganya murakoze. Murakoze. Jewe nitwa Nyeniteka Reveriyano nkaba nkorera ikimenyeshamakuru intumwa. Utubazo twanje n'utu dukurikira. Ica mbere ndatekereza ko bakasoza mbega Nyeniteka Umugambwe CNDD-FDD uja mu vy'Inkona katoza gute kandi ari umugambi wa leta. Ica kabiri tugize iminsi tubona ku mbuga zitandukanye ngurukanabumenyi bakaba bagiriza umugambi usanzwe murongoye CNDD-FDD ko wagize uruhara mw'isambuka y'umugambwe CNDD navyo bivuga ko iki. Ikibazo ca gatatu toyi cane duheruka kumva itangazo y'abasenyeri ba Eklezia Katolika muvyakira gute umugambwe CNDD-FDD. Murakoze. Murakoze. Yitwa Gateretse Steve, nkaba naserukiye Cndd-Fdd FM. Iki kibazo tugera kuri tubiri. Iteka FM, Gateretse Steve. Akabazo ka mbere karavuga ku bijanye n'ingenzi. Twageze kuba tubona proje ya Visit Burundi yasa naho itanguranye inguvu ariko mu nyuma irazima. Tukabona bamwe bamenga ibintu vyo gukina abandi bakabona umenga ntako bikurikirana bimwe bihagije. Ese ile proje ya Visit Burundi iri mu vyo mwize? Nimba yuri mu vyo mwize ifise financement ingana gute? Bavuze ibibazo vy'iratiro bisa gundana n'ibintu vy'isuku. Ubwo rubo dusuye inyuma gatonya igihugu cacu muravye amabarabara y'Ubujumbura, inzu zacu, amakartier ko gusa cyo kwinubona ingenzi zoduhurumbira. Akora akabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri, mu vyo mwize bavuze yuko hari inyigisho mugiye gutunganya ku bitwa ibisuku vy'inkona bavuzwe n'abana batoya, ariko nabo babaza akabazo. Dusugaruka k'Uburundi muri kureka amashure haba hano mu gihugu no hanze y'igihugu, bariko barataha bagaruka mu gihugu, abandi bariko barasura igihugu basoma diplome yicaye nta buzi bagira. Ko mwize kuzana akazoza k'ibisuku vy'inkona ngo ntabwo mufise ku bana b'igihugu bariko baraheza ubuzi biteze diplome k'urusenge. Ico co babona cize ko kiba kimeze gute? Murakoze. Murakoze. Nitwa Itangazo nkaba ndumunyeshamakuru sabirizi bava utubazo twandikira kuri dutatu. Akabazo ka mbere gaherekeza ku bijanye Itangazo sabirizi bava Iye FM. Utubazo twandikira kuri dutatu. Akambere gaherekeza ku kijanye n'ingenzi. Basogokuru bayamaze bati utaya karanga abatayibanga agatora na karanga. Ibibondo bya kino gihe canke ugaruka kino gihe usanga rutora imico y'ahandi bijanye n'ivyo babona ku mbuga ngurukanabumenyi canke indero bahabwa bati usanga itagira hagati y'umuvyeyi n'umwana, hagati na mwaye vyose n'abakimukurikirana. Mbega umugambwe CNDD-FDD coco uraheza mukakivuga ko iki kugira ngo tsimbataze imico n'imigenzo y'abanyanga Abarundi kuva kera na rindi kuva mu gwaruka muri umugambi muvuga yuko mugiye kwigisha ibisuku vy'inkona. Akabazo ka kabiri nakagakurikira kajanye mu bijanye n'umutekano. Mwavuze yuko muhejeje amashuri yisumbuye azoca yiga imyaka igera kuri 2. Mbega iyo myaka igera kuri 2 ariko azoba ariko yiga ibijanye n'indero canke azoba yiga ibijanye n'umutekano? Mbega aho azotegereza kuja muri kaminuza ariko iyo myaka irabanze kuyiheza kuri izo nyigisho? Ikibazo ca gatatu kijanye n'ititurwa ry'ifaranga ry'Uburundi bikomeza gukoroka kuko bukeye bwije. Mbega umugambwe CNDD-FDD uraheza mukabivuga ko iki? Murakoze cane. Murakoze cane. Murakoze cyane kumwakira ko yitwa Judas Ndoyezu, nkorera ikinyamakuru Enikomage. Ikibazo canje gifatiye
ku bidukikije hariho umugambi wo kwimura abenegihugu basanzwe baba mu gatumba hatewe n'amazi. Mu by'ukuri iyo ugiye aho hantu usanga hateye agahinda, ariko abenegihugu baho ntabwo bumva bishimiye kwimuka aho hantu. Benshi bagashikiriza amakenga y'uko ni abenegihugu bo bashobora kuhava, ariko abandi bafise ubushobozi bwinshi cyane cyane aho twaba twitabye ibihangane ko nabo bace bagenda bakahubaka. Mbega mwebwe nyakubahwa murongoye Umugambwe CNDD-FDD, ayo makenga y'abanyagihugu yoba ariyo? Ikindi kibazo gifatiye ku budandaji. Mugize iyo nama mu gihe hariho iduga ry'ibiciro mbere rigenda ritera impungenge abenegihugu. Hariho n'umugambi wakozwe w'uko ibigori biterwa kandi bikimbuka. Mbega kubera iki uwo mugambi utoshobora gutandukira ibindi biterwa? Urumva biragoye kuvuga. Bamwe bavuga bati ibiciro ni byiza, abandi bariko batabya ingoma bati iteka ryagarutse mu burimi. Iki ni kibazo rero nibaza yuko umunyamabanga ntwanyabisata jejwe iterambere yotunganya inama zo kubisigura. Ibintu biraduga, dufata umuceri uraduga, umurimyi w'umuceri akaryoherwa, umuguzi w'umuceri akarira. Ni kibazo. Gusa ikintu umuntu avuga ati mbega umuntu afise amikoro kugira ngo ahangane n'iryo duga ry'ibiciro. Ibidukikije gatumba, ntihagire umuntu atinya. None avyo bihangange bigiye kubaka mu gatumba, vyo vy'amazi yoca abikwepa. Oya, none inzu iyo igihangange Tanganyika goca ruca impande rugaca rubandanya ati ndamuretse kubera igihangange. Abantu bashira umutima mu nda, bashira umutima mu batuba ntibagire ingorane, bavuze bati nimwimuke. None hoho ubu bagumyeyo hamwe urya ruzi rutoka, mega ryo ruzi nta kimwe cemeza ko rwatewe n'umuzure n'imvura. Muravye amazi nyene yaje, mubona vyo bavyatewe n'imvura. Yega n'ibibazo. Mbe ubwo ntihosanga munsi hariko haregerana, hama amazi agaca aduga. None hamwe ry'amazi yogumaho iki ryose rigahera, boca gumayo. Urumva rero ni kibazo umwe wese, muga ivyo vy'ibihangange boca bagenda kubaka sivyo. Igihugu kirimo amategeko. N'amazi yokama banyene ho kavuga bati dukeneye amatongo yacu, baca bagendayo bakarima, muga amazi aje bagasura bakagenda. Ivyo mico kama sinabigaruka ko ive yabagije, hariho inyigo zafashwe bijanye n'indero, ngira mwavyumvise, kurera umwana w'umurundi kugira ngo ejo tuzoronke umwana w'iteka. Nakivuze ningaha tuvuga tuti urugo gose rugiye kurera umwana w'umurundi rufatiye ku mico n'imigenzo yamyiranga Uburundi n'abarundi, kugira ngo umwana azovemwo umurundi yuzuye iteka n'ubuntu. Kigatore umuti umutekano. Imyaka 2 nega nuko bije ngaha iwacu ari bwa mbere. Byarigeze kuba esme warigeze kubaho mu bisanzwe mu bindi bihugu byose. Muzogende murabe mwese muraba journaliste benshi, murazogenda murabe ibihugu ingene bitera imbere. Murazosoma ingene Singapore yateye imbere. Hari ahantu bavuga yuko umushikiranganje wa mbere hageze igihe afata ati umuntu wese akwijina 18 mu gisoda kugira abantu bapangike. Sinzi muragasoma murabe zamuragira amantuze yafashe ati umuntu wese akwiza 18 mu gisoda kugira ngo uvuze uti agoshe baturune agoshe, a droite baje a droite. Natwe twa tubitanguze hariho nuko ntagiye muravyumva yavuze irondoka. Murabona mubona kazoza bavuga ati mu 2040 umukenyezi abana 3 baharura ku mukenyezi. Tuvuze tuti nzige nenda yishusha
ukizana basha uteza kuvuga ngo iguteye nawe yinjira ko reka tindi ariko hari abagabo bafite abana 200 agenda nk'imfiza hashitse hose ariko mijira imbuto bimera bihagarara gutereka jaga ari mu gihugu uvyara abana 200 nta nimugaburira ubwana bwarafutaye izo singorane urumva rero ibi reka imyaka 2 baceyo kugira ngo babe ari akantu dukeneye kwiga gukunda igihugu ariko n'igisoda wazi ko kwiga ibiharuro n'igisoda yugira gwanigwa n'igisoda ariga yiga bizokenegwa n'igisoda raciga hari abantu bumvise igisoda umengora papa igihugu cyose kiragwanirwa gendura bibaso gukuru bacu nyene bahagarara neza abadagi baraje bashaka kuritira ye imyaka ndwi igisoda cya mbere gikomeye iburaya cyangwa n'abarundi ngaho cy'ubudagi bazovyiga twese babishitsemo kandi bose barabikunda bose bakora bisaba bati tucaje dupangike rero ntibasubira kwiga ibiharuro imyaka 2 harimo no kwiga nyene ivy'igisirikare nyene abona kuraba hari kindi yabagije gatatu yabagije cyari iki ive gatatu nacanze mbona bavuze gatatu karagake ihera ry'Uburundi twebwe tuvuga tuti iyi ngorane zibonetse nta mukuru yidoga yiga umuti wumviriza iyo twavuze ujye umuti wabonetse muga twihaye imyaka 2-3 sinzi ko mwategeye umuntu ze tuvuze tuti umwimbo mu myaka 4 ikawa ibihumbi 45 by'amatoni ni miliyoni zingahe hafi miliyoni $350 z'amadolari tuvuze tuti gushora ibihumbi 500 by'amatoni y'umwavu ni miliyoni 150 z'amadolari tuvuze mu myaka 5 gushora umuriyoni w'amatoni y'amavoka ni umuriyaridi w'amadolari duteranije ibyo bitatu ni umuriyaridi umwe ni miliyoni 810 ku kwezi imiliyoni 150 igitoro tugikeneye ku miliyoni 25 imiti miliyoni 5 umwavu miliyoni 15 umva hatasigaye ijana renga cyo tuyagurike cyo bivyi normalize kwibira kwibuka n'ifi kandi abene igihugu bose baravyumvise bavuga bati zanika tuyitere nimba ari kugwana intambara tudapfa zanika tuyitere ivuka turatera aha nuko tababwiye ibiharuro abantu bose bari ngaha biyemeje by'ibintu bagiye gutera kabikawa yaba mavoka ibintu byose kugira ngo iyi situation yose mubona ihinduke rero ibintu byose ntuzorindira ngo fida ngo izoguha amahera ngo neza gustabiriza ihera ry'Uburundi ngo niyo ngo izogufasha muri importation ngo canke ngo FMI ngo banki mondiale chapa kazi byose n'amako yacu kandi twavyumvikanye ko abarundi turabametriza kuva mu mwonga gushika mu muji hazosigara gusa ubutagomba kuja mu mugambi muga bose ahagatwa ntubona ko inama ya komite nkuru yaheze tukatubandanya twabanaje kugira dutangure aha 12 ari ngaha intara 5 ziri ngaha twe twumvikanye tuti ejo aho bukera inkoko niyo ngoma ku kazi twihaye imisi tuba tuti iki kiza cyaheze iki kizohera kandi muzoshima kuko byose birashoboka gateretse visite Burundi ishobora kuba ari projet sinzi ya leta mugabo visite Burundi si ya leta hariho byinshi mwumvise ko niyo wavuze ati inyubako utwavuze ati mu bisagara n'ahandi hose ubazo kuba kwa dufate kumona kazoza ubu urabona nk'ubu leta yarageze gutanga amaparcelle urundi iparcelle muri leta nturonka haize imisi myinshi nuko hariho imbono yuko duhindura ingene ishusho y'Uburundi rimeze tuko tuti ubu n'abantu ni benshi twubake rimwe kabiri gatatu kane gatanu abantu bagende baraba mu mahita bagende baraba umwe hejuru wundi hejuru wundi
n'ishusho rihinduke. Urumva rero ni iyi visit Burundi si ya leta ni naje nabo ndababaza gute, ndabaza nsanga n'abantu bagize nyene ishira hamwe kuko hari abajene benshi bariko bara promoting igihugu n'abagiye muri iyo promotion, nimba bakeneye ko leta ibafasha bazokwandika babaze icyo bofashwa. Ibisi vy'inkona ati abahejeje batagira akazi. Burya ibyo twavuze byose n'akazi. Burya yama izingo zashyitsweko zose zirimo akazi. Ariko akazi isuku umwarimu, akazi ko kuba umuganga. Dutanze akarorero ibiti, dufate umuntu yatsinze intara songa hano muri Tanzania, dufate ibiti 24 by'amavoka, aronka ibihumbi 9 by'amadolari. Ibihumbi 9 by'amadolari ni miliyoni 27 z'amarundi ku biti 24 gusa. Ugabuye 12 ni miliyoni 2 n'ibihumbi 24 gatatu, kugabura 12 miliyoni 2 n'ibihumbi 250 ku kwezi. Turavye akazi mu Burundi nindahembwa miliyoni 2 n'ibihumbi 250 ku kwezi. Nayirike ntarimo nahabatwara nayashitse. Nini wumva wa munyagihugu azoba afise ibiti 24 kazobasumba deje. None ko twafashe ingingo twebwe yuko umwana wese akwita imyaka 9 azoba afise ibiti 2 by'amavoka canke 3, akabwira mama jewe mpibiti 3 kandi umwimbu uzovamwo nuwi wanje. Babana uzosanga mu myaka 6 twabonye ashaka kwimura itoni y'amavoka ni 2,000 kugwiza 3,000, ikiro kizoga 3,000 ni miliyoni 3. None umwana afite miliyoni 3 ku mwaka uzosanga kuza kumuhendesha imbombo ngo umuterinda. Niga niyo tuja ibikorwa nivyo bice bidutuma bw'abashomeri bwose. Mbe uyu mwimbo w'umuriyoni n'amatoni tuzoba dufise amapake house angahe? Yega n'akazi amapake house ni nk'amahinguriro azotekera amavoka, kandi ibihugu byose biko birasaba biti niba mufite umugambi tuzana amahinguriro bacaronka akazi. Mbega kugira ngo tudeplace umuriyoni w'amatoni, kuko iyi umuriyoni twagize bike bishoboka kubera ashobora kugwiza gatatu, tuzadukeneye amamodoka hagati y'amaromoro 600 n'igihumbi atwara umwimbu kuri Oseya. Abashoferi bangahe? Urumva rero ni ibi naka kazi umwimbu baye mwishi. Hariho n'amahingura azoshaza kuvuga ati mbe ivoka nta mavuta yokogwamwo, tuje duhingura amavoka imishatsi mere neza y'abakanyarugamba. Cyo tugira igipara aha twese turaba abagabo dufise ibipara bakanyarugamba ni basiganye imishatsi. Urumva byose rero byose harimo inyishu, harimo inyishu gusa nkuko twaciye tubibona uwo munsi tugiye muri imigambi. Hariho abo myaka 5 bazoba bakenye nazo batunze. Iki twagibwiye abanyamabanga rongo y'Umugambwe mu ntara n'amakomine. Kubera iki umuntu ashobora kuzoba ari Ngozi cye mu Kirundo cye mu Cankuzo, ugasanga ashobora kuronka ku mwaka umuriyaridi w'amahera wa wundi abanye kwirake 2 arimo muri leta canke kukazakora. Iyo tugiye kuje na ejo twatembeye n'amaguru bakwereka bati iki giti civoka batanze umuriyoni n'nusu ku mwaka bihombere, igiti kimwe umuriyoni n'nusu ku mwaka kugira umuntu yihombere. Ufise ibiti 10 sikenze miliyoni 15 miliyoni divisé par 12 1 million 250 000 ku kwezi. Umva n'urugamba
ibiga ntituragira niyo mugambi wo kwipanga neza nibi bagenda mu kajagari aha hose bose baragena ati wewe ahandago miliyoni aha ni lake ndwi aha no miliyoni ugasanga umuntu yiyoganiza miliyoni 200 gacerere biriho ibisi vy'inkona rero tubiriko tuza kugaruka ko mbere hariho n'undi yakibajije imbona kazoza umugambi wa leta muja mu gute reka leta ikora ibyo tuyihaye reka tuyitwara igihugu ninde noze nini nahazo imbona kazoza umugambi CNDD-FDD ngira mwarabonye ko twatumiye umushitsi w'iteka y'umushikiranganje wa mbere ko turahijeje shira mu ngiro tumemaliza shira mu ngiro ngo mwebwe yari cenga taje tumubya ati ehe akira ibiri imprime rondera ivy'iwawe kugenda gushira mu ngiro iyo ari umugambi urakaje ego umugambi twari igihugu ukaze leta ikora ivyo tuyibwiye tutikora ibi none nyene icyo mukuru w'igihugu so umugambi leta irongoye igihugu si umugambi CNDD-FDD naho woza uva mu ndi mugambi ushira mu ngiro ivyo umugambi CNDD-FDD washize imbere ntuza n'ivyiwawe rero nico gituma iki kibazo imbona kazo turayijamwo ega ntitwayiteguye erega nimwe ko twambara impuzu z'umugambi cyane twamuri inkofero zo vuga tutinge tuko turabipanga iyo bitegurirwa hose abahinga bose bakoranye bajya bose bakorana kumbona kazoza bagiye imbere n'umukuru w'igihugu avuga ati tubona byo genda uku abandi batera ivyumviro twece tuzana tuti shira mu ngiro ibi imbere mu mbona kazoza byose nivyo biri mu migambi tuzotanga mu 2025 abene igihugu tuzoshira imbere CNDD-FDD baba bagize ko masambuye sene yasambutse ka sene uyu mugambwe bavuga sene ruriho gusa umengo iwabo barahinduye inzego ubwo mugambwe uriho twegere nk'ivyo tuvyumva nk'umugani kubera twe muri Cndd-FDD kongere irakorana igatora umunyamabanga mukuru hanyuma kagenda agatora uwundi twege iyo ni cakura ndogo sinzi rero abandi ko iyo bakuye umukuru babasambuye umugambi sindabimenya je reka nzobaza buke mugabo seneri ntiyasambutse kabisa na mbere narumvise bagize umengo ikorera kaminuza ngaye Ngozi byo gushaho inzego ntiwasambutse vraiment none CNDD-FDD wovuga ngo wagiye ngo gusambura umugambi CNDD-FDD ni umugambi ukomeye uyu mugambi urakomeye uyu mugambi urapanze kuva mu namashingiro inzu 10 zose tunazikontrole icyo biti namashingiro kugacimbiri dufiteyo ikomite y'abantu 9 ku mutumba komite y'abantu 8 turafise abantu 102 ku mutumba bigisha umugambi ku mutumba wose mu gihugu dufise irake zitatu zirenga z'abantu baronkeje inyigisho z'ukwigisha umugambi twe turakomeye none tuza mu byo bintu seneri igaje natangwe kuraba nangira ngo ni FNL sanga ni seneri kuko umengo bagomba bahindura amazina nabo nyene mu byoroshe urumva rero ibyo bya CNDD-FDD ntazose kubivuga yego ku marizo social murivugira kuko je sindiyo ntazoge umuntu andondera haja biye byose muvuga nimba muntu ukamutanduka sisoma nguma nicumokera mu baki muvuga ngo nazanye imipanga ibyo birabasha jewe chapa kazi abantu nabo bavuga amajambo birabasha chapa kazi jomo kariya Masaka ukavayo ukagenda hariya muri komine Murungu muri zone Murungurira ugaca wigira hariya muri Rusigabangazi ugaca ukoroka hari Nyanza wose ugumye uvuga je sisoma je amajambo ibyo nkoresha byose ndabihabwa n'abatwara umugambi ku mutumba mizone mikomine mu ntara barakwiye ni beshi ku buryo nakeneye ibyo bintu biguruka ngo biguruka muvuga ngo biguruka mu muyaga itangazo ya Katolika burya navuze ko demokrasi no kwidegembya mu kuvuga mu kugira ari ibintu twagwaniye biri umuntu avuga ibyo yidegembye mu byiwe no mu biwe amererwe neza kariho ngaho
twisunze ko Umugambwe CNDD-FDD ari inama y'abanyagihugu baharanira demokrasi nyakuri mu gihugu gengwa n'amategeko umurundi bose bakubahirizwa bakishira kandi bakizana mu gihugu c'amavukiro bagatunganirwa mu vyabo no mu babo atawanje canke wangura turavye Burundi bwavuye turashima intambwe intwaro ibereye na demokrasi bigeze ko na cane cane mu mwidegemvyo w'abene gihugu mu mwidegemvyo w'abene gihugu n'abasenyeri barimo mu guhabwa ijambo no kudomako urutoki ibitagenda neza nabo barimwo vuga bitagenda neza ngo ugomba kugira umugambwe umwe none muyo kumwama mubatiza none mwabonye ari hano bavuga ngo hari abantu ngo umengo bagomba kugira umugambwe umwe none bobo hajya muri katolika ku Pasika niho amabatiza abantu bakuze nibiswi vy'inkona bibatiza bigifite imyaka 3 bagaca bavuga ngo twege ntitwigisha umugambwe ibiswi vy'inkona reka ni demokrasi umugambwe se cyo wakoze worohereje abantu bose ubonye kitagena neza mbwira urambwira nkavuga nti wewe ni wabonye ko atari ciza bajya bavuze ko ari ciza iki nivyo sico reka dukosora twaranavyumvira rero iryo tangazo nta na kimwe vraiment nase narisoma nari kumuhava mukimbaza nase ndasonda nabwiye umunyamabanga n'umwe amategeko iri tangazo ni kiza siko nakubwiye namugeni iri tangazo ni giza kweli ni gusa bavuze ko twagira umugambwe umwe nabo nyene hovudika aba Pentecote bakinja muri katolika bo bakira none nk'umunyamabanga mukuru w'Umugambwe CNDD-FDD nobona abantu shabaje batugana ugacubirukana muri burunga hirya yejo itariki 27 ku munsi wa gatandatu hiyandikishije abantu 10,000 bagomba kwinjira mu mugambwe tubabwire ko basubira inyuma ega nabo barakeneye kubona aho abandi bari baryohewe batamba ega n'umuntu ega no kunywerwa neza no mu maso gutamba kugira ngo biraryohera umuntu urazi gutsindwa muri politike gushobora gusanga umaze imyaka 5 udatwenga ega hari abantu bakeneye ku mu maso nabo nyene haca numva rero ni je narisomye kabisa nabonye ari byiza gose sinzi mugabivana ko je nababwiye ntavyo numviriza uwo munsi siho nari mbere nari kwa Mungu nari nari hanze je bambye ngo barisomye ati gute ngo ngo bitagena neza ndarisaba ndavuga none ko je ndarihejeje ntarabibona ngo raba kuri nefu somye ibi by'umugambwe umwe yicakura reka ahubwo basha je babaye umwe je noryoheko bose dusiguye gushika bavuga bati izo siguro turazemeye turiziriye noca niryoherwa ahubwo ncamuga ntubona rero ndapanze kwanza n'umugaca tuvuga tuti ubu ntubona nk'ubu iyi migambi twavuze twavuze imigambi imwe tuzokurondera ifashanyo hanze ngo base kuduha oya isuka urubuto rugemwe urubuto rw'ivoka oya yakabayo ikabuye nico tugenda tukashira mu mantu zema pepiniere tukaja tugirane tukaduheza abanyagihugu bagatera muri ibi twavuze nta mutahe numwe nta hera narimo ryo hanze dukeneye namaboko y'abene gihugu gusa ibyo bita revolution rero ngaho impindura amatwara ukora ikintu atawusavye ngo fasha ibintu byo twashize imbere bizohindura igihugu muri imyaka 4-5 ni ibintu bidasaba ihena rimwe ry'umuntu adufasha ni ibintu bidasaba gusa kugira isuka kuko uzanye ibintu by'amahera umuntu aca yicomokera ngo reka bamaramari nibirimwo aja muri izi ngingo zafunditswe ibintu byose bizohindura iki gihugu twafashe nta hera nimwe dukeneye amaboko imiliyoni 26 amaboko n'umuntu ugwiza kabiri kuko amaboko nabirabiri 26 zija ku kazi gusa nta hera nimwe dusaba mugabo duhejeje mu myaka 5 imiliyardi 2 z'amadolari zikaja jinjira ku mwaka igihugu cya gihinduka nababwiye ni mu myaka ingahe n'amazona sharonki kaburimbo hanyuma mitera isuku
ibi byo kumarabara turamaze kubivuga n'umushikiranganje w'inyubako turavuga tuti mbega iyo mutanze isoko yo kubaka kaburimbo irometero 100 nimushireho eredoropo iyi politike ni yahe ukuvuga uvuye Igitega uvuye Muyinga uje Igitega hatiza kubaho ahantu eredoropo ivyo turamaze kubivuga hariho n'amashirahamwe mbere yacivuga ati twebwe nibaduha amatongo tubyikorere naje natwe muri fondation nari nasavye nimumpe nka 5 ndahipangire neza ucuhapanga neza abantu ugacuvuga uti hajya rero apolisi shiramwo ibariyeri mwibarabara batanga baze bakatira iwanje bakase bagenda banyura bari umukate bakase bagenda banyoye icyayi ni byashara ukabwira uti mwese muteza guhagarara nahatana cyo ngokora muce mubandanya mugabo presse nk'iminite ntihabura uwumva kamoto kinuze kifi agacavuga ngo naje mu iyo brochette nene uri kwadandaza hakuna kulala ibi rero usona wasiwasi ndo bizopangwa bikorera pango do hanyuma kubahiriza amategeko ibi by'amatongo ibi byo gutorana sinaze ndabivuga ko mugandazi yuko ni ibintu byigwa mugabo kandi abarundi benshi bagomba ko imico n'imigenzo yubahirizwa neka kukija ku uyu munsi kubera sinagiteguye mugabo barakeneye yuko imico n'imigenzo yubahirizwa kandi benshi burya n'inyigisho twe twarasanze hariho ico bita inyigisho hariho ingufu zikomeye mu nyigisho kera marahora muza ngo imbonera kure ngo hariya ngo yagize ukunuko ubu naho urondera urafuruguta ntugenda wumvise imbonera kure yagize n'akantu agacere twabigishije bose tumaze kwigisha imbonera kure 80 tumaze kwigisha ahantu hose cwe agacerere nkuriya de mukuru imbonera kure na Eric mu gihugu cyose ajya muri biravuga ngo abantu banjirishwe no kutamenya nivyo ubigishije barahinduka nibi rero byo mu miryango hari icyo twita turera Burundi ibi byo kuganira mu rugo byo kuvugana bizoheza n'izi ngorane zose aho umuhungu yinuba umukobwa kandi bavukana ivyo byose bizohera ibi byose by'imigambi twavuze bizotuma umuntu agira amahera none nk'ubu Ndikuriyo jewe ngira ngo mushikanje ngo ntaze gutorana je nitongo nari ryo kwa papa nari hepfo navuze nti ngo ndegere park je nta pane nkeneyeho ugasanga rero kubera ubukene akavuga ngo kajya parcelle apfumuka lindira abantu nk'amahera nende nkabiharuye niko turaharura ibiharuro ngaha twitaraga ibiharuro bisanzwe twerekana mu myaka 5 ingene umurundi ashobora umunyagihugu afise hegitari imwe ashobora no kwigurira V4 RAV4 nziza VIP 0 km gacisha mu kinyarugamba gaca bigira mu misa tangorana nyimire Nkuru nziza nishikiriza shiririza cyane shikiriza mengo ni radio sinzi kari nyamakuru ubuhinga bwa none ngo nta gihushane uvuze ko ubuhinga bwa none bugiye gukoreshwa mu gacuvuga ati telefone mobile nazo zihagarikwe ku fonctionnaire ya digitalisation ntisa nivyo twe tuvuga digitalisation nibwo buhinga twakunze kuvuga hamwe atakintu kiba kabiri ibintu byose ubibona ibiki nibiki ivyo ni normal hanyuma ibi navyo by'amamobile ivyo byo normal bazovyiga neza mugaje nababwije ukuri naje nagi ibi rero burya ni buraya nta murenje na kukazi mobile oya none emeri ntiyahora muri ambassade i Buruseli je nagiye mu Buswisi turavugana n'umuntu ndanumva aravuze ngo usuye kundana 11 ni kubera iki ngo ndinjiye sibintu bije kubera ngo Cndd-Fdd oya mwisa nta gukorera abagabo babiri wakoze kontra y'amasaha 8 capa kazi amasaha 8 kiyisha jya mu vy'iwawe WhatsApp kubita igihuwa ushobora muri security kubera ibyo ushobora kuba ushoboye mugabo waheje akazi ka leta muga nta kuntu ugenda winjiye saa moyo heje gusinya fyonda guri ibintu uzundika ku magroupe ibiki amasaha nagahera wasinya amasaha 8 ubu hoho muri leta bavuze yuko bagomba kwiga ningene umuntu yinjiye apfuma afyonda kukuma kerekana ko yinjiye asohotse gaca kamukuramo iminota yasohotse kugira azoteranye iminota umuntu yakoze hama mukura amahera bayagabanye capa kazi
nanje navuze na jewe no wikorera utwiwe zibira hose wewe uhakaza umuntu ntagukorere hama nk'umushahara ni muto atari muri karakora ega ari kibazo kirekire ega urumva umuntu yatonze ntiyakoze hanyuma hageze ukwezi ngo amahera duhembwa ni make ndababwije ukuri bose boja ku kazi amasaha mandikiwe agakora ubwo mukayarenza umwe murongerekana umushahara urongerekana byose nicyo tukeneye kandi urindira ndazi ko tuzovuga amajambo menshi ega ntaka kubivugira mu Kabezi ndi umukuru w'inama nkenguzamateka yuko kugira leta basi ntihombe kabiri baduza amamega hanyuma ufyondaguye amahera guhera nushemwa yandi ayo utakoreye tuyajye mu mamega muga dusanga hari abandi nabo bakoresha telefone kugira bagire business twatubahanye yega niki bibazo cyaraje ati tuduza amahera y'amamega tudugije amahera y'amamega ujya mwari ujya mu mukozi wa leta azo ari karafyondagura nibyo azoshiramo amahera menshi agire mugari ubundi nawe yakeneye business ahubwo yakeneye internet zimbutse kugira ngo agire business yiwe zatumuhaniye ubusa kubera akoresha telefone mugira akora akazi kiwe cyatuvuga tutoya nibayinjane rero utabishoboye natanga imihoho abandi baronka akazi yari yavuze ko ari abana benshi bahije amashuri batagira akazi umuvuduko ico kirindira umuvuduko wa internet rindira yo kirigwa caravuzwe ngaha icagiye mu ngingo zafunditswe mugabo baravuze yuko kari kwarigwa internet inyaruka cyane kandi zimbutse musibona waswasi amasezerano YouTube nibyo ibi nibaza ko mu bandanye mu Umunyamabanga yisatajeje kumenyesha no guhanana amakuru yobandanya bikorana n'ababijejwe kugira ngo kuko hariho abantu iyo bagukwikirana cyane usanga ari amahera uronka ko natwe barigeze kuduhamagara batubwira ati muri egere noire mwari kuronka amahera mugabo nta mahera turonka mu Burundi mbere batubwira ngo tuje kuguruza konte muri Tanzania sinze ababijeje ko bagiye kubikora mugabo ico nacenda cyumba naco nyene ni ciza cyane baca bakibandanya ko ubwa mbere mu kibazo igitoro umuyaga nkuba ibingo nta mpunge oya ega nta mpunge gizeho kubera iki none igitoro twigura amarundi tukaba n'ibitoki tukaba n'amateke rero umwene gihugu wese uteza kumubwira igitoro kivahe umwe wese burya rero abanyagihugu bose barababwira ega benshi barabizi baravuze ati igitoro kigugwa amafaranga y'abanyamerika n'abanyaburaya icyo rero turagisigura neza nico gitoma mubona umunyagihugu arashaka gutahura muga akavuga ati muze murabana murabe tuze turaronka ingene twiyunguruza tuze turaronka ingene dupakira umwimbu ivyo mugabo turateza kukwerekana neza mbega ingorane ibishitse ivuye kuki kuko uvuze ko amazi yabuze Tanganyika abo sinzi ko na yapo maji tarashikirwa imeya ihajya ku impande ya Mezeville irashikirwa hajya yoshikirwa n'amazi yobura igisagara gisegiba futi eka ni ibintu ugendera urabuti none ugiye hajya mu kirasa ukabona imisozi yose iramanutse ukabona ya baraje yose bariko barubaka imeya iyo hepfo iragiye yamazi yose aragiye kubera ihinduka ry'ibihe ndege n'umuyaga nkuba urashobora kugira ikibazo none intinga ziva ku ruzibazi zose zaragiye ntibabonye ibiti by'inozeye byace bigijana n'imisozi ibiti by'intinga z'amatara byace byibandaniriza ugasanga cari ngaha gicibereye hari ati nsangayo mu ncomeke ko tubandanye urumva ni ibintu bigenda birashika mugabo uciye ubifata yuko ari ingorane ngira ngo zigize ntuburi siba ari byo igitoro turakizi ni ingorane kuva ngira ngo kuri ku ntambara ya Ukraine cyaragize ingorane ubuhoho ngira na bado nta uzi iyo zoherera Irani na Israeli urashobora gusanga ngaho mu karere hose bitoro byose bihiye tukagenda n'amaguru kandi mana yapanze ugenda n'amaguru utambaye ikirato ubwo ntiguhera ntigupinda urabimenya byose mugatwe twavuze ati izi ni ingorane zose nagira mvuga nti tuko turoga turibira twirukana ifi mu minwe
twabwiye umunyamabanga w'Umugambwe hariya muri Bujumbura ti wewe ibira wimburukana amakambari yahita isomvye isomvye ntibakubaza yuzi kuye uvuga uti iki cyabonetse cyo cyahora kibutse mugabo nta kidakogwa ndazi yuko biko biratunganywa neza amatora y'2023 turavye indi migambwe murozoronka abo muhiganwa bariho haha imigambwe 40 reka imigambwe 40 wewe reka ahubwo tugira ingufu nyinshi ntabwo twaremesha imigambwe 40 hafi mubateza kugira ingufu umunsi muraza mu nama y'imigambwe urabi iriho kandi birafise ivyumviro kandi abanyagwe barabikunda gusa byo wacu bibatsinda twe turabarusha sino mu Burundi hari imigambwe myinshi hari n'uwaravutse wakobako ibiri ubundi wande Francis Rohero na Francis yarayugize kandi azi ko ari umukandida president sivyo none yumva atakaze reka bariho jewe ndazi je ni Umunyamabanga mukuru nta ntambara negirica no gushiramo ingufu ntona ko dushiramo ingufu nyinshi yumvire kumara iyo n'umusigira gatatu uri ngaha tuvugana gusa kubera turazi ko bariho twipanga amazone agende amajana 153 yose abanyamanga b'Umugambwe mu ntara bariko baragendera amazone y'imitumba kubera kidushiramo ingufu nyinshi ubwa mbere no kugira ngo imigambi yacu je mu ngiro icaka bidukomeza Umugambwe ko turazi yuko ari yindi urumva rero imigambwe iriho